nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahejeje gushika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye avuye hariya i Bogota aho ni muri Colombie, akaba yari yitavye ibikorwa vy'inama kaminuza ihuza Afrika hamwe rero n'ishirahamwe bise CELAC, ni ukuvuga ishirahamwe rihuriyemwo ibihugu biri muri Amerika, isanzwe ihurikiyemwo ibihugu bifise ico bisangiye bivuga ururimi ruturuka mu Kilatini, arico gituma bayita Amerique Latine. Twagomba kwibutsa tukiraho ko iryo shirahamwe CELAC ryavutse kugira ngo rihuze nyene ivyo bihugu biri muri ako karere, kugira ngo byinjiranire mu migenderanire mu bishobora guteza imbere iki na kiriya muri vyose. Rero iyo nama yari igizwe n'abantu b'imice myinshi, uri abakuru b'ibihugu n'amareta n'ababaserukiye, uri n'abahinga mu vyinshi bisanzwe bigize ubuzima bw'isi n'abantu. Harabaye ibyo twokwita inganda, rero umuntu yosa naho yosesha n'inama nkarisha bwenge, barahayagiye ibitari bike muri ivyo nyene bisanzwe bigize ubuzima bw'isi n'ubwo ibintu, haba mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, haba mu bijanye n'umuyaga nkuba, haba ibijanye n'amagara y'abantu, haba mbere n'ibijanye gusanasana abantu bahitanywe n'ivyago vya kera byo mu myaka myinshi yaheze, usanga n'uno munsi bakeneye ubutungane, arivyo kandi ubutungane bufatiye ku bantu b'imice myinshi, kuko hariho nk'abo usanga bazize ubwoko, abandi ugasanga bazize urukoba, cyo gituma bavyise rero ubutungane bufatiye bugarukira ku bantu bagize ivyago bifatiye ku rukoba, hamwe rero no ku bindi bijanye no kuvangura abantu. Harabaye rero n'inama twovuga ko yariyo ku rwego rwo hejuru, iyo nayo ikaba yarimwo abakuru b'ibihugu n'amareta hamwe rero n'ababaserukiye. Iyo nayo twavuga ko ariyo yari kaminuza mu vy'ukuri, kuko niho havugiwe niho ivyiyumviro vyose vyari vyashikirije muri izo zindi nama zatanguye, twavuga yuko vyaciye vyigwa neza ku buryo arivyo ngira ngo bizohava bija no mu ngiro. Abakuru b'ibihugu n'amareta eka n'ababaserukiye baragiye rero barakurakuranwa, umwe wese ashikiriza iciyumviro ku bijanye n'ivyo duhejeje kudondagura. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu gufata ijambo yavuze ati iyi nama ije hageze, kuko iyi nama niyo kwibutsa abantu bahujwe n'akahise kamwe, no kuvuga abanyafrika n'abo bantu baba bahurikiye muri iryo shirahamwe, yuko bofatana mu nda, ni ukuvuga ivyago baciyemwo, ni ukuvuga amabarabara y'amakuba baciyemwo ababo baja gucugwa bufuni na buhoro, yoba amabarabara azocamwo iterambere. Umukuru w'igihugu ca Brazil nyene icubahiro Lula da Silva, wewe rero nawe ijambo ryiwe ryashikiye cane cane ku karenganyo kagirirwa abari kw'isi, no kwinjira mu vyo intwaro, no kwinjira mu vy'ibihugu ku nguvu nkaho umenga nibisanzwe. Yakebuye abanyafrika hamwe rero n'abahurikiye muri iryo shirahamwe CELAC yuko boheba bakumva yuko kurenganywa no kuza gutwagwa utwawe, no kuza kwicwa, no kuza gusamburirwa utwawe atari ibintu bisanzwe. Ni nk'uko yateye akamo abantu ati heba mwikebuke, kuko aho ibintu bigeze hameze nabi. Yavuze ati ako karenganyo kageze ahantu aho usanga ubu isi iri mu mahano asumba mbere ayo twigeze kubona kuva ingwano y'isi ya kabiri itera. Yavuze ati jewe abampamagarira mu vy'ingwano sindimwo, ahubwo jewe ingwano ngomba kugwana ni ingwano yo gukura Afrika yose mu nzara, nk'uko guhera mu bihumbi 2014 nakuye Brazil mu nzara. Nk'uko vyama bigenda mu ngendo mwenizo, umukuru w'igihugu cacu yarashoboye kubonana nabo basangiye amabanga n'amabango yo kurongora ibihugu, ariko kandi n'abandi banyacubahiro bari bitavye iyo nama. Rero nohera kuri nyenurugo wari yakiriye iyo nama, nyene icubahiro Gustavo Petro yakiriye nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu ngoro iwe. Mu vyo bashoboye kuganira harimwo ibiraba isi muri rusangi, ariko cane cane baravuganye ikijanye
na Afrika gusumba ibindi. Abo bakuru b'ibihugu ko ari babiri ico bahuriyeko nuko hoba inama kaminuza ariko idasa nk'iyo barimwo, ahubwo inama kaminuza ku rwego rw'abakuru b'ibihugu kandi ikaba yoserukira Afrika, ikaba yoza iserukiwe n'ishirahamwe Union Africaine rivugira Afrika nk'ishirahamwe riserukira Afrika. Iyo shirahamwe rero rigaca rihura n'iryo rindi shirahamwe CELAC kugira ngo batunganye iyo nama. Mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri, basanze iyo migenderanire isanzwe imeze neza, ariko bumvikana yuko boyitsimbataza gusumba. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu muri urwo rwego nyene rwo guhura n'abandi bakuru b'ibihugu eka mbere n'abandi banyacubahiro, yaragiraniye umubonano n'umukuru w'igihugu ca Brazil. Umukuru w'igihugu ca Brazil rero yarerekanye yuko yipfuza ko Afrika yotera imbere gusumba uko bimeze uno munsi. Mbere yaciye asaba yuko hoba igihangange c'umugambi, woba umugambi ibihugu vyose vyo muri Afrika bihuriyeko, ushimikiye kuri ibimwe bita ibibanzira za iterambere byo no kwita infrastructure, hamwe rero yindi migambi cane cane ishimikiye ku mahinguriro rutura. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi muri uwo mubonano nyene wewe yarashikirije akababaro ati abanyafrika hamwe rero n'aba bene gihugu batuye mu bihugu bigize iryo shirahamwe CELAC bari bakwiye kwikebuka bakakigaya ku myaka myinshi bamaze bahanze amaso ikirere ko cobatiburira ko imfashanyo zivuye mu bihugu mpuzamakungu. Ati iyo banyene baja hamwe bakiyungunganya bati dufashanye ko tungana, wari gusanga kumbure ubu baba bateye imbere kunganya n'ivyo bihugu vyabacuze bufuni na buhoro, ariko mbere ugasanga no kubirusha baranabirusha. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kandi yarabonanye n'umukuru w'igihugu ca Uruguay nyene icubahiro Yamandu Orsi. Uwo nawe nyene asa nkuko yaje avuga rumwe n'abandi cane cane ku bijanye nuko hoba inama kaminuza yoza ije ku rwego rwa Afrika nk'ishirahamwe ntibe ije ku rwego rw'abantu bavuye muri Afrika umwe ku giti ciwe, arico twita some. Yoba ari inama rero y'abakuru b'ibihugu. Mu bijanye no gufashanya hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri, abo banyacubahiro bahuriye ku ciyumviro yuko hoba akanama k'abahinga nshikiranganji gahagarariwe n'abashikiranganji mu vyo bajejwe harimo imigenderanire, kugira ngo ako kanama kige ivyo bihugu bibiri bishobora gufashanyamwo ku buryo umwe wese agira ico ahungukira. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yarabonanye kandi n'intumwa idasanzwe y'ishiramwe y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Guinea Bissau. Mu vyo bashoboye kuganira hakaba hari ukugarukana urutonde rwa demokrasi mu gihugu ca Guinea Bissau, ubona yuko ubu ico gihugu kiri mu ntwaro mfata kibanza. Patrice Emery Trovoada ariwe rero ntumwa idasanzwe mu gihugu ca Guinea Bissau yavuze ati nihweje ubu naribonye bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu guhuza abantu basanzwe bafitaniye amatati, haraba kandi n'ukuntu asanzwe ariwe ayobora ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika, tukasanga ko n'ubundi yahora irya nino ari bitumwako mu gutorera umuti ibibazo abene gihugu baba bafise mu gihugu canke ibibahuza n'ibindi bihugu. Ati ntankeka ko ikibazo ca Guinea Bissau izoja ku murongo gushika igihugu ca Guinea Bissau gishikiriye intwaro ya demokrasi, iyo nayo ikaba izoza yiyumvira ko izoshoboka habaye amatora, ayo nayo akaba ategekanijwe mu kwezi kw'icumi na kabiri 2026. Mu majambo make rero twavuga yuko urwo rugendo ku Burundi rwabaye nk'akaryo nabwo ko kugira ngo butange imfashanyo mu kubaka ikiraro cahuza Afrika hamwe rero n'ibihugu bigize ishirahamwe CELAC. Ico kirero naco kikaba cari ibahari, iyo bahari naryo rikaba twovuga ko ryari ibahari ry'amahano, ariko rero ubu bakaba bagomba yuko iryo bahari yoba inzira yo gucamwo bahanahana ibishobora kubagirira neza na cane cane mu vyo ubutunzi. Tubiage media ruremesha migiango komera ramba simbatara amahoro kuri twese.
muteramishi wacu tubiage